Yesu ashimwe. Dusangira amajambo dusanga mu butumwa bwiza nk'uko bwanditswe na Luka igice cya mbere umurongo wa 18 haravuga ngo Zakariya abaza umumarayika ati ivyo nzovyerekwa niki ko ndumutama n'umugore wanje akaba ageze mu zabukuru. Dusangira ijambo rivuga ngo ntukekeranye. Imana igomba gushitsa umugambi wayo nibura uko ibigenza. Musanzwe muzi yuko twese turi byaremwe byayo n'ibiriho byose byaremwe nayo. Iyo igomba gushitsa umugambi wayo rero irashobora kwikora ku kintu cyari cyo cyose n'umuntu wari we wese yaba ukuze cyangwa umwana kugira ishitse uwo mugambi wayo. Imana kuva kera hari ibintu yagiye ivuga ko igomba gushitsa abantu bakumva umengo ntibishoboka, kandi na n'uyu munsi biriho. Hari igihe Imana ivuga ikintu kizoba twese tukumva umengo ntibishoboka, ariko Imana ivyo bivuga canke ikareka bikagenda uko igakoresha ivyo igomba nyene umengo ntibishoboka mu ntumbero yo kugira ngo nivyaba ntihagire umuntu n'umwe azovyiyitirira ngo niwe yabikoze kubera twabona umengo ntibishoboka. Burya tubona umengo ntibishoboka mu nyuma ntituzoza kubyiyitirira, tuzotahura yuko ari Imana. Ibi nivyo vyabaye kuri Zakariya na Elizabeth. Zakariya ari guhereza, Imana yamubwiye ko umugore wiwe agiye gusama inda avyara umwana w'umuhungu. Yabona umengo ntibishoboka, n'iri jambo ndababwiye yaciye abaza umumarayika ati ivyo nzovyerekwa niki ko mbona ndumutama umugore akaba ageze mu zabukuru. Yabona umengo ntibishoboka, ariko vyarabaye da. Burya Elizabeth yarahavuye arasama inda aravyara umwana w'umuhungu, ariko kubera Zakariya yari yakekeranije, Imana yamugovye ururimi gushika ku munsi hari hageze ko bita izina uwo mwana. Imana kubera itagomba yuko bamwita irindi zina ikimugoborora ururimi, hanyuma acaramwita Yohana. Bumva aratanguye kuvuga. Urumva Zakariya yagobeshejwe ururimi nuko yakekeranije. Wewe uri kuranyumviriza nagira ndagusabe ngo ntukekeranye Imana ivuze. Burya Imana ifise ububasha n'ubushobozi budasanzwe. Ishobora gukora ibintu abana b'abantu bari bamenyereye ko ariko bigenda, yo ikabihindura igakora ibindi, cyangwa igaca muri ivyo nyene ikerekana yuko ivy'abana b'abantu n'ivyayo bitandukanye cyane. Nuko rero nuze wigera ukekeranya ivy'Imana ivuze n'umunsi n'umwe, kuko Imana ni nyabushobozi, ni nyabubasha, ni buri nzira icishamwe, ni buri uko ibigenza kugira ishitsi ico yavuze. Nivyo dusoma mu ijambo ry'Imana by'amasezerano idusezeranira, ureme kandi ubirindire wihanganye. Imana iherekeza ijambo ryayo ikarishitsa. Nuko rero ntugakekeranye n'umunsi n'umwe, rindira wihanganye, ivy'Imana yavuze izobishitsa kuko ntibesha.